Ego ama munkundire tugende mu ijambo ry'Imana. Ego shaka umbarize mugenzawe imbere uko dusoma ijambo ry'Imana, shaka umumbarize kandi nifuza yuko nawe umwishura uyimwishure vre muri siri. Mubaze uti urikunda? Kibazo cyoroshe. Musanzwe asanzwe abizi ko yikunda. Juste kuri mubaze. Numva abantu nako ratwengaho kubaza ibibazo. Mubaze ni kibazo kiri bizarre mgo kimubaze. Urikunda? Vyukuri urikunda? Turakiriye umwana wacu umukobwa wacu Madame Nice kwa Mungu mwaramubonye aba muri Canada, yaje n'umutware wiwe. Umunezero kandi gusura kandi kubakira hagati muri twebwe. Amen. Ego bless you. Yakubwiye ko yikunda. Mbo musanze inyishu yariyo. Narinda bizwava kwishura iyo. Mugabo mubaze uri sire? Uri sire yuko woba wikunda vy'ukuri? Simfuye ko murabona ko natwenga ngo simfuye ko babaza ikibazo gusa kugira ngo dutwenge cyangwa ngo wibaze ibindi bintu biri. Ndafise impamvu ndakikubajije. Kuko urashobora gusanga nawe uvuga ko wikunda utari sire ko wikunda. Haleluya. Ibi ndabivuze kubera iki? Ndabivuze kuko ijambo ry'Imana ryama rishasha ku munsi ku munsi. Niryo wasomye uyu munsi mu gatondo, turashobora kugigaho ubu ku mugoroba hakagira ikindi kintu gishasha wakira kandi wamyura risoma. Haleluya. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana naho ryoba ari ryo nigishije, naho vyoba ari vyo maze kwigisha nanje, mugabo bije nkavyumva, nagoma nababwire simbura ikintu numva gishasha Imana inganirije. Ibi ndabivuze kubera iki? Ndabivuze kuri izi nyigisho duheruka kugira muri nondwi iheze hamwe n'umukozi w'Imana Reverend Miburu. Impamvu rero nakubaje ni urikunda? Uravuga ngo ego. Hama ndakubaza uri sire ko wikunda? Kuko nimba uri sire ko wikunda, nimba uri sire ko wikunda, bijya baheruka kutwigisha, nimba wikunda ubishira mu ngiro. Halo. Ego. Ndabwiza ukuri, jewe fata yuko singira ngo ndakubwire ngo ivyo bavuze ngo ndabigusubiremo. Oya. Mfata yuko jewe ndiko ndiyumvira voix haute. Ni jewe ndiko ndiyumvira jewe. Amen. Mundabe jewe. Ibi ngira ndababarire mufate yuko ari jewe ndiko ndiyumvira mugabo mu ijwi ryumvikana. Muri ino ndwi niyumviriye ibintu bitatu. Kandi vraiment même si sanzo ndi pasteur, sanzo nigisha ijambo ry'Imana, hari ikintu numvise, même si sanzo bimwe ndabikora, hari ikintu numvise gishasha. Ndafise ikibazo nibajije nawe ushobora kwibaza, ntabwo ari ryo jambo tuza kwigisha, ndafise ijambo tuza kuvuganako juste kugira ngo wumve ikintu ushaka kubabwira cyubase ubugingo bwanje muri indi duheze. Nariyumvira iki kintu meme n'umukozi w'Imana tora kiganire muri biro, ndiyumvira ndamubwira nti nimba Imana ishobora gutanga, jewe ndinde ntotanga. Nimba Imana ishobora gutanga, nimba Imana ikintu ishaka ko kiza, bijya batubariye ngo la loi de l'équivalence, nukuvuga ico nshaka ndagihamagaza ico mfise, iki mfise ndagiterera kugira ngo kinzanire cya kindi shaka mugabo kigwiriye. Nimba Imana ishobora gutanga, twabivuganye muri kadire y'abapastori, kuko hari abapastori badatanga, batibwira ko badashobora no gutanga mu ngoro y'Imana. Uravyumva? Je nije kibazo caje, nimba Imana ishobora gutanga, jewe ndinde ntashobora gutanga? Jewe ndinde kuri iki kintu kiva ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi
niko kwatumye itanga umwana wayo kugira ngo uwumwizera ntazapfa rubi. Imana yatanze Yesu imufise nk'umwana umwe kugira ngo ironke abana benshi aribo jewe nawe uyu munsi, ariko yafashe umwe yari ifise iramutanga. Alo, amen. Kubera iki itakoze ibindi bintu? Mugabo irumva neza yuko kugira ngo ndonke abana benshi, naho ndi Imana jewe nanje irifo ko ntanga. Iki ni cyambere niyumviriye kiranyubaka. Nimba Imana ishobora gukora ibintu yokoze itarinze kubicisha ama principe n'ingingo yashinze, kubera iki jewe no birenga ku ivyo yavuze nayo yonyine ku giti cyayo itabirengako? C'est très dangereux. Nje gituma nababaje nti uri sire ko woba wikunda, kuko nimba wikunda hari ivyo ukunda ukeneye kubona mu buzima bwawe. Nimba ukeneye kubishikako niko wubahiriza ivy'Imana nayo nyene yubaha. Alo, amen, amen, amen. Ahandi hantu hankoze ko na ahantu ingene Abisirayeli bari babaye Gosheni, hari amatara, harazigamwe, hari security, nta munyegiputa ashikayo. Igibi rabiki kintu gitangaje, ibihano vyose 9 nta participation nimwe Abisirayeli bari bwashiremwe. Nta kintu na kimwe bakoze ku giti cyabo ngo bagire icyo baparticipamo. Mugabo ikintu kijanye nuko bava mu esclave bacika abantu bidegevye, kuko nico baharanira. Vyabasavye yuko umwe wese arinda gufata umwagazi muyatunze kugira ngo bikunde kwa cyabuka. Ibihano 9 vyose ko bikurikirana imibu ibiki nta na kimwe batanze vyaraba. Mugabo hageze yuko bava mu kibabujije amahoro bakeneye ko bidegevya, Imana yabariye ngo genda murondera umwagazi w'intama umwe wese awubaka. Narimviriye aha hantu kubera iki itabikoze nka vya bitangaza 9 yari kirakora kuyage, kubera iki yabasavye cette fois-ci ko babikora ukundi kuntu. Yari kubakiza kuko aho bari basanzwe baba hari hasanzwe hariyo security. Iyo yashaka avuga ati mwe mugume hahandi nkuko vyari bimeze nta na kimwe kibashikako, ngira nici imfura zose zo muri Egiputa abi wanyu ntindabashikira kona sinari nsanzwe ndabashikira. Mugabo yababwiye ati kora ibi nibi kugira ngo bikunde bijya shaka gukora hari, kugira ngo bikunde yuko mujabuka ifuko mukora iki kintu. Alo, baravyuzuza barabikora. Imana ishimwe ko atanumwe twumvise ngo yarabirenze ko, kuko hari kuba ari umwe yabirenze ko twari kumusoma muri Bibiliya. Muka Imana ishimwe ko bahavyumviye. Ni naco cyatumye atanumwe agira ikintu kimubako. Amen. Ariko iyo batabikora nkuko Imana yavuze, Imana ntiyari kuraba ngo nabana banje basanzwe bari muri security ngo barandabakiza. Ntavyo yari gukora, kuko Imana ibiyigize kuba Imana nuko yubahiriza ivyo yashinze. Ivyo yashinze bitagaruka kandi ngo vyongere kandi biyiburanye biyitsinde. Amen, amen, amen. Isi n'ijuru bikiriho, ibiba niyimbura bizokoma bihari, muri ibintu bijanye no gutanga nasanze hari ibintu bikomeye cyane. Hari ikintu cyitwa ikibanza. Yarabivuze ko yaravuze ikintu kijanye n'igihe, yaravuze ikintu kijanye n'imbuto. None ndakubwire, murabona ko imvura iri kiragwa, naho wafata imbuto yiwawe yaranabicishijemo ndavyibaza, ukayitwara mu ikaburimbo ukayitererayo, ukavuga ati imvura nigwe nzane engrais chimique imere, ntishobora kumera, ntibikunda. Kubera iki? Ikibanza kirakonta. Hari abantu mudasengera ngaha, ariko uyu mwanya muri hano, ndabeshe uyu mwanya muri hano nuko kino gihe mwumva yuko umwanya wanyu utereza kuba hano. Muruko muruzi ikintu cyitwa igihe. Iki gihe
mwumva yuko mutegerezwa kuba hano. Ngo hariyo bamwe muri mwebwe kwa Mungu mutaza, muba muri mu mashengero yanyu, ariko hari igihe kindi bivanye n'ikimana yifuza gukora mu buzima bwanyu, Imana itabemereye ko icyo gihe mukirengana mutegerezwa kuba muri hano. Amen. Ivyo bikaca bifatana n'icyo muri ko murabiba naho muri ko murakibiba. Haleluya. Amen. Amen. Nimba wikunda ukaba wifuza ahantu wifuza gushika, je nibaza ko kubahiriza ivyo Imana ivuga, ivyo Imana yakubwiye, ivyo Imana irikira kubwira, aba ari ivyo wubahiriza, aba ari ivyo ukora. Kuko nabigi Imana ikubwira nayo nyene irabikora kugira ngo bikunde ivyo ishaka biyibeko. Cyo kibazo nibajije, nimba Imana ishobora kubiba kugira ngo yakire vyinshi mu vyikeneye, jewe ndinde ntashobora gutanga, ntashobora gutanga. Ntababesha, hari ikintu numvise gishasha mu buzima bwanjye, hari ikintu numvise gishasha mu buzima bwanjye. Haleluya. Amen. Rero nico kintu numvise no kuvugisha ko gatoyi imbere yuko twumva ijambo ry'Imana, kuko n'urukurikirane rw'ivyo turiko turigisha muri iyi minsi 40, ivyo vyose mwumva, umukozi w'Imana mwese mwumva, mumenye yuko icyo atanga kigenda cuzuzanya n'ikiwundi atanga. Haleluya. Amen. Amen. Yeah. Zaburi 27 murongo wa 13. Bikunda yuko ushiraho parallelisme n'igifaransa byo bavyize. Amen. Imana yampaye ijambo kandi nizera neza yuko nyene ryo ari hano kuno mugoroba. Ivyo ndavyizeye. Ijambo Imana yampaye kuno mugoroba rivuga ngo emera yuko nshobora kukugirira neza. Alo, emera yuko nshobora kukugirira neza. Ego vyemere mu mutima wawe, vyinjire yuko ndi Imana nshobora kukugirira neza. Handitswe ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho mw'isi y'abakiriho. Mu gifaransa havuga ngo oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Nakunze akaja mu gifaransa kavuga ngo si je n'étais pas sûr. Mu gifaransa ajya mu kirundi avuga ikintu bijanye no kwizera. Nagomba nababwira ikintu kimwe, bana b'Imana, nta kintu kimwe Imana ishobora gukora mu buzima bwawe utaracemera yuko gishobora kuba. Nta kintu na kimwe. Naho hoza abakozi b'Imana batandukanye baza bakubwira ijambo ry'Imana uko iminsi igeze aho tugeze uyu munsi ku munsi wa 28. Kuko nasanze hari ibintu bitugora mu buzima, hari ibintu bidakure ko tufa kuvyemera kandi tubizi neza ko ari Imana yabivuze. Kubera iki? Bivanye n'ama circonstances nivyo tumaze kubona, nivyo turiko turahura navyo. Subiriza hajya hano, je singene ko baguma bambona, nibisanzwe shaka ko baguma hajya ijya verse. Dawidi igihe yandika uyu murongo yavuze ngo mba narihebuye. Mba narihebuye iyo ntagira gute, iyo ntizera,
ibintu byose vyotuma nihebura vyari binkikuje. Amen. Ibintu byose vyonyereka yuko Imana, iri jambo riratandukanye n'ijambo riri mu gucura intimba. Rivuga ngo ibi nivyo nibuka bikanera vizigiro. Uyu yanditse ahantu meje kuvuga afise ibintu abona bimwibutsa yuko Imana ishobora kumugira neza. Mugabo uyu nawe nta na kimwe abona. Alo, nta na kimwe abona. Circumstances zose zimwemeza yuko kwiye kwihebura. Ivyo abonesha amaso ni iminsi amaze karagenda n'Imana, nta na kimwe abona. Ariko ikintu yubatse muri we ni ikintu bivuga ngo j'étais sûr. Alléluia. Amen. Amen. Ndi hano muri iyi minsi ndiko ndasenga, ndi sûr yuko Imana ishobora kungirira neza. Ishobora kungirira neza. Sindiko nakoresha ijambo ngo izongirira neza cyangwa ngirangiriye neza. Oya. Ndiko mwumva ijambo ndiko ndakoresha. Ndiko ndakoresha ijambo rivuga ngo emera yuko Imana ishobora kukugirira neza. Fuye kubivuga wavumbarira ngo paseri ndavyemera. Nimba ndi hano ubona naje ndavyemera. Oya, urashobora kuba uri hano wicaye ngaho maze n'iminsi uri kurasenga muri wewe harimo madidani. Urarabisha amaso ibintu biri imbere yawe bigakugora yuko wemera n'ivyo turiko turavuga. Ariko naje kukubwira ngo nje hagati yawe n'ivyo uri kurabonesha amaso, emera yuko Imana ishobora kukugirira neza. Iyo ngogo ikwereka nuzi ko hari obstacle ishobora ngo hari igihe ngo nico naje kumena. Kuraho icyo gisiga kubwira ngo nk'ubu bitabaye, naje kubwira ngo emera. Vyemere yuko Imana ishobora kukugirira neza. Kuko ni wavyemera niho biba. Niho bikunda. Niho bironka inzira. Basir yuko iminsi 40 ndiko ndasenga, sindiko natakaza umwanya. Hari ikintu ndiko ndabwira Imana kandi Imana yanje izokinkorera. Ndamaze guhusha 3, ndamaze kubura 4, ndamaze kubura 5, ntaco. Ariko uyu mugoro wanje kubwira ngo peu importe ibimaze guca mu maboko, peu importe ivyo umaze guhusha, hari n'ivyo wakikiye biragenda, nico naje kukubwira. Ugira ngo nirengagije yuko tabino ushobora kuba wararonse bikagenda. Birahari. Hariyo n'ivyo waronse n'abandi barabibona yuko wabironse biragenda. Ariko nije kukubwira ngo ivyagiye ntibikomeze yuko atabindi vyose. Amen. 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 Mba jewe Dawidi mba narihebuye iyo ntize yuko hari Imana izongirira neza. Mwebwe hari igihe musoma ijambo ry'Imana tukarisoma turengana. Hariho n'abakristo b'Imana kandi benshi muri be nabo benshi ntibarama mu gakiza, benshi ntibatena. Nagomba nabwire aya majambo y'Imana dusoma biba bikeneye ko tuyabamwo, acika ubuzima bwacu. Ibi ntibifiye kwandikwa. Uyu muntu ariko aravuga ni umuntu yabonye ibintu vyotuma heba, yabonye ibintu bimwemeza yuko atakina kimwe azoba. Yabonye ibintu araba abandi bakamucako gushika wenyine yicikira umucamanza arijija. Jewe niravye nivyo maze gucamo n'imyaka mfise n'abampemukiye, urubanza niciriye n'uyu nuru nta kizomvamo. Uyo muntu niwe naje kubwira kuno mugoroba haracariho Imana ishobora kukugirira neza. Ndababwire
muri uru rugendo rw'agakiza hari ikintu kitavugwa cyane. Kenshi usanga havuga ivyamwa, ariko hari ikintu kitavugwa cyane, kandi nico gituma n'ivyo dukeneye tubishikako. Hariyo ico no kwita souffrance iri muri uru rugendo. Wanka wemera, hari ahantu uca ukumva yuko hari ibintu bikubwira ngo rekura, rekura, rekura. Hari ibintu ushobora, hariyo ivyo uhura navyo muri uru rugendo rw'agakiza. Kandi ngomba ndababwire, nta numwe mubona ahagaze uyu munsi atabibonye imbere yiwe. Nta numwe, nta numwe, nta numwe, nta numwe. Nturi wa mbere kandi nturi wa nyuma. N'abariko barakizwa bazobibona, kuko niyo principe y'ubwami bw'Imana. Ico witeze ku Mana utegerezwa kugitwarinda, hakazibise ukakivyara. Rega gushaka guhunga ibise bitegerezwa kuza. Benshi muri twebwe bahunga ibise. Ico Bibiliya yita isoni z'umusaraba. Nagomba ndakubwire, iyi Mana twizera hari igihe biza bidasa n'ivyo ugomba, gushika n'uho wari wibaza yuko atokubwira, utaruzi ko ashobora kukubahuka akakubahuka. Ariko ibi byose biza kubera iki? Kugira ngo bigende vyuzuza intahe yacu, izo bintahe iryoshe. Imana ishobora gufata ngo ibahe ibintu vyayo ubunyene bice biza. Ntibishoboka, ntibibaho, ntibizofa binabayeho. Itegereza kuguhingura, itegereza kuguhingura. Yamara kuguhingura ikaguha ikintu gikwiranye nawe, kugira ngo nawe ucifate mu neza. Haleluya. Sha nimba bakubwira ibindi bintu barakubesha. Nta muntu numwe muri urugendo rw'agakiza ahagaze neza yizeye Imana ushingira intahe adafisa hana Imana yamuciye. Chaque gloire irafise histoire yayo. Ntibakubeshe, ntibakubeshe, ntibakubeshe. Aba bose mwumva ba Dawidi, uyu ni Dawidi reka aravuga, narabonye ibintu naho Imana yandobanuje ko nzoba umwami w'Abisirayeli. Narabonye ibintu vyotuma nihebura, ariko sinihebuye. Kubera iki? Hari iki Imana yambariye. Alo, emera, vyemere bironke ikibanza muri wewe, yuko Imana urondera amaherezo zo kugirira neza. Fa kuvyemera, bifatane nawe, nibihinduke. Ivyo ubonesha amaso bitandukanye n'ivyo urabona sivyo. Ivyo navyo mugabo vyategerezwa kuza muri uru rugendo, vyategerezwa kuza. Amen, amen. Mbana rihebuye. Twebwe rero turahasoma tugacha dusimba, kacumva yuko iyo ntizera ko nzobonera kugira neza kw'Imana mw'isi y'abakiriho. Mbana rihebuye. Ibi yabivuze adekriva, ariko aravuga igihe yabayemwo, igihe yizera. Mugabo aha igihe ariko aravugira ijambo yaramaze kubona kugira neza kw'Imana. Ariko yariko arabwira je nawe uyu munsi yuko ivyo mutuma yihebura yarabibonye nawe nyene, yarabibonye. Mugabo ndabwire ibintu by'abantu bakijijwe, ibintu by'abantu bagendana n'Imana ntibiburamo ikintu kiza umenga ntigisa n'ivyo Imana iri kiravuga. Ntibibura ikintu abandi bariko bararonka coroshe Jean Petit kubera wizeye Imana. Umenga ari akandi kantu kaje kinguvu, umenga kariko karagusita, umenga icyo umuntu adasenga yaronse vyoroshe, wowe ugiye kukirondera umenga ari akantu ko kugwana. Ntihabura akantu kaza. Uyu munsi twari dufise programme yo kuja kubonana n'umudokiteri kugira ngo harabe control yaho byari bigeze. Niko akantu nibutse, ntihabura akantu. Yaraje tugira dutahe aje kuraba umugwayi kugira ngo aduhe atubwire, kandi aramubwira madame, aramubwira ngo nagomba ndakubwire, kandi cyaranyubatse icyo kintu. Araza amubwira ati urabona ko nakugiriye operation. Yego. Ntiwibaze yuko ngo kumva kuba uri kurababara ko ari gitangaza. Nta gitangaza kirimo, barakubaze mu nda. Ndashimiye Imana. Ntavuze ni umuntu n'umukozi w'Imana, mugabo ntitukora cyo kimwe. Kandi amaze kubwira ivyo, kuko iyo tamubwira ivyo ababaye ari muhira, yako tutangura kwirema mu bindi bintu. Basha nta kintu batakoze.
mbe nta kintu kindi numva kitagenze neza. Arambwira ati madame urashobora no kumara ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri wumva uri kurababara, mugabo c'est comme ça, ni processus yo gukira. Uzokumva ubabaye, urashobora no kutambuka ukumva ariko ubabaye, ntibigutangaze, niko bimeze. Taha rero udafise iyo information wigorora kugusa. Urazi ikintu kiba, urashobora no gusubira kandi muri consultation amafaranga akagenda, hama wahura n'umuganga akubwira ati no ivyo ni bisanzwe, ndanamukunzi uyu mudokteri. Hama akaruka tumye ndabisubiramo naka aba infirmiere baratwandikira imiti azobananya afata muhira. Muri iyo miti harimo umuti witwa Parole. Hama je ndamubaza ndabona kuba Parole ndayizi kubana, niyo ndayizi y'amazi ya siro y'abana, ndayibonyemo njamona y'ibintu na Parole rimwe niyo bushu. Ndero baravuze ngo ashushe ngo muzora mumuha Parole. Kumbe docteur vya vrai suko yabishaka. Uyu munsi rero twasubiyeyo, madame afashe kwira ngo yicare, akumva ariko arababara bukebuke. Apana umubabaro ujanye na vya bindi yamubwira, oya, umubabaro ariko arasubisa kubera information itariyo. Amachara mubaza ngo bakwandika imiti ya turemubwira uyu harimo na Parole. Madame ati madame we yarazi ngo umuti ariko arafata ngo niwe urukuramukiza Clavox, yarazi ngo imiti nayo gabasha. Imana ishimwe ko ndabuganga nigi imiti iragoye kuvuga, bisa amazina ari bizarre. Ngo madame we yarazi ngo niwe urukuramukiza, arambwira ngo arambwira ati oya, uyu nawo gumufata imisi yose, uyu hazogera n'inyuma y'imisi 3 warukwiye kuhagarika. Est-ce que Parole ukwifata gute? Urumva wawe uti batubwiye ngo muzora munywa iyo ashushe, wawe yawunyoye rimwe, nije namuvye naramukoze ko numva sheri ni sheri vyukunywa uyu muti ni ubushuhe. Kumbe si ubushuhe, mu bisazu uyu muti nyene muko nabona ingene ndashaka kubabwira ingene Satani atabura kantu avuruga gato gusa kandi ibintu byari vyoroshe byari ubu rero uyu munsi bari ngo ni wavano ngaha ucugwenda ufata ibinini bibiri utangure kunywa bibiri saa sita, mu gatondo bibiri saa sita, kuko ngo impamvu ubundi uri kurababara n'uyu munsi kuko wateruza kugaruka muri control utakibabara cyane nkuko ndiko ndakubona. Umva ko ka information gusa kabuze gusa tugira dutahe, mama acha kugura amata na ji haja nyene muri naona haja muri kiraha bari ahantu bagurira ibintu, yibagirire ishakoshi. Umva ni habura utuntu yibagirire mu ishakoshi irimo mariance ya madame, ayisiga haje nyene kuri comptoir, aravyibaragira genda. Turashika muhira turakora ibintu vyose, twatashe tugera papa jori tugera saa moya z'ijoro zibura, twibuka ishakoshi. Madame avuga ati saa moya nzanira ya shakoshi, ndabigira kimwe tuje kuyirondera mu nzu nayo. Mama ndamubwira mama arabaza pastor waye imana, mama je narakwiye ibintu byose muri tiroire narabiguhaye vyose. Avuga ati kandi ndavyibuka warabinyeretse. Mama nawe yayibagire kuri konto, ndiko nabeka utuntu tutabura nitubura. Turashitse muhira tugarutse kwitura, ntayo twabuze, twarayibonye, mugabo kantu karabaye. Umva urashobora kubura vumva ndiko ndavuga ukumva umenga hari utuntu igitoro caragiye umwanya, mugabo ishakoshi twayisanze hahandi, mugabo hari akantu katakaye. Mbwirira mugenzi wawe hari utuntu dutakara mu kurindira ikimana yavuze, mugabo tutakubuza kubandanya urugendo. Turahari. Ivyo rero murakwiye kubimenya. Nisunze n'ivyo tori tumaze imisi turiko turiga. Bibiliya ivuga ngo ababiba bagira gute? Bazokwimbura, hazonezerwa abandi.
mubivuge cyane. None mwaremeye kurira, mwaravyemeye ko murira. Halo, baratubare ngo ijambo ry'Imana turisomye tuze turaricurura. Hari wumva rero ngo bazokwimbura banezerewe. Hari iryatanguye imbere yuko wimbura unezerewe, ubanza kwanza kugira gute? Kubiba kugira gute? Entre parenthèses, karimwo uri bwa bunini ariko ndavuga nako mugashiremwo karimwo. Si question yo kuza kuvuga ngo bamaze iminsi bariko ratwigisha kubiba ndaje. No, il faut kuza wumva yuko muri wewe harimo akantu ko kurira. Iki kintu ngiye gutangira Imana kirafise ico kintwaye. Amen, haleluya. Nagomba ndababwira kugira ngo Imana tunezereze cyane, hari ahantu duca, hari ibintu tubona, hari abantu batubahuka, hari abantu batubwira ibitajanye n'ivyo Imana kiravuga, hari ibihe bitakuneze bitemerera bigwanya. Ariko nagomba ndababwira ivyo ku bantu bamaze kumenya Imana. Nari maze iminsi ndiko ndarimbura ku butumwa nako ndavuga nti Imana izompe ndo umunsi ndabubigisha ko rije reka ndarivuge, mureme ndarivuge. Imana yaramufashe Mose imwigisha inzira zayo, hama Abisirayeli bo babaho babona ibitangaza vyayo. Mose yarazi ingene Imana icisha naho ikora n'ingene ikora, ariko Abisirayeli barabona fruit ibaye bakanezerwa. Nagomba ndababwira umuntu atazi inzira z'Imana, umuntu atazi inzira z'Imana, umuntu atazi inzira z'Imana biroroshe ko ahemuka, biroroshe yuko abivamwo, biroroshe yuko arekura hari hageze ko yagira gute yake. Kubera iki? We yamenyereye ibintu bihiye, ntamenye neza yuko hari abandi aribo ndiko ndavuga kuri umugoroba bamaze kwemera kwigishwa kumenya inzira z'Imana. Abantu bazi inzira z'Imana icyo babonye cyose kidasa n'Imana kiravuga, baba bazi neza yuko uko bimeze kose ndi mu nzira yo, ndazi ingene Imana yanje ivuga, ndazi ingene Imana yanje ikora, ndazi. Umuntu azi inzira aratandukanye n'umuntu azi ibitangaza, kuko umuntu azi inzira aricara ibitangaza bitaraza agatera makabirindira, ariko wamenyereye ibitangaza atabibonye abagiye. Kubera iki? Ntaca afise kimwereke aho bica. Alo, amen. Muraba bavukanye, murafise abagenzi, murafise inshuti. Se wabo yarakoze cyane araruha, abasigira heritage. Ndakurahiye abana bose basigiwe heritage batazi aho yaje komoka n'ingene yari remereye. Se wabo afagufa gusa bakacakubwira ko bakeneye kugurisha. Niko biba. Se wabo yarazi inzira, yarazi sacrifice y'ingene ivyo bintu bimeze. Alo, niwashaka uvyemere, harabaho umwanya wo kuvyara ico witeze. Urahari. Mugabe ivyo naje kukubwira ngo hejuru y'ivyo wowe uri kurabona, gira confidence kwemeza neza yuko Imana izongirira neza. Imana irashobora kungirira neza. Imana irashobora kungirira neza. Iri jambo irashobora nta mwanya rigira. Mwumvise nifise ntushobora kurishira mu mwanya, nta mwanya rigira n'ubunyene. Imana irashobora kungirira neza. Ariko ilifo kuvyemera. Kuvyemera ndiko ndavuga suku ngo ndavyemeye, oya. Ilifo ko ufata ingingo ukavuga ati ikizoba cyose iki kintu ndayemeye ko kizombako. Ilifo kuvyemera ku buryo naho imifunda yoza. Aho Yesu yareka aravuga nibaza ko ari muri Matayo 7:24 ngo umuntu wumva y'amajambo yanje akayakora
asa n'umuntu yubatse. Nibaza ko ara nshiraho ndaharabe. Nibaza ko araho nyene. Matthieu 7:24. Wumva majambo yanje akayakora. Asa n'umuntu. Wumva aya majambo yanje wese akayakora. Asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe hehe? Ku rutare. Manuka munsi. Bikurikira. Hakurikira iki? Isegenya igira gute? Iragwa. Inkukura iratwaza. None ndababaza ikintu kimwe. Iyi information ni yaheze imyaka ibihumbi n'ibihumbi tuyizi. Mwabibonye neza yuko hejuru y'icyo umuntu yizeye nicyo yiteze hari ibindi biza. Murabibona ko vyanditse hajya. Uwamaze kumvira ijambo riko ndavuga kuri umugoro akavuga ati ijambo Pasteur Jean yatubwiye kuri umugoro ndarimize. Ndaribitse muri jewe ndemera yuko Imana izongirira neza. Rabi bikurikira. Weje kuryemera uba wubatse hehe? Ku rutare. Uba wemeye kuba ku rutare. Rabi gikurikira. Ibi rero nivyo benshi batazi badashaka no kwemera. Isegenyiragwa. Inkukuri gatwaza. Igihuhuta kirahuhuta. Bisurira hehe? Ntibijyakote. Mubwira mugezo tibitumbera wewe. Ngo kubera iki ibindi ko ndacamo kana gatabibona. Oya. Wewe. Ndiko ndabivuga kubera ngo hari ibintu bigira bize. Sivyo ndiko ndavuga. Nubu urashobora kuba ari ivyo urimo. Je ndiko ndakumenyesha gusa ingene bimeze. Ndiko ntanga ido nido. Bisurira kuri Nyanzu ntiyagwa kuko yarigize gute? Vyasanze wa muntu biriko biragwanya yaravyemeye n'inkomezi ziwe zose n'ubwenge bwe bwose yuko Imana izogira gute? Izomu yaramaze kubimira nta kintu kimwe cyo bihindura naho woza kumutuka naho umutuka nta kwishura nta akanora kumvise mu minsi yeze kavuga ngo iyo umuntu aje kugutuka aje akubahutse ukabona nyene ariko arakubwira ibintu bitandukanye n'ingene umeze ngo iyo ugiye kumwishura no gushaka ngo hari ibintu bibiri utakaza. Icyambere uri kuratakaza umwanya wawe, icya kabiri uri gutakaza inkomezi zawe. Kubera iki? Ntiwatahuye igihe urimo. Ariko arakubwira ibintu ivyo ariko arakubwira sivyo. Nkakugira umuntu ashobora kuboka kubesha akakudodobereza akabwira gute? Ukabona yuko ntanakuburanije mugabo yamarika arakuvuga ukashita ngo kandi kanaka ngo arakunda kumvuga ngo rifoko duhura ukugira utakaza inkomezi zawe utakaza umwanya wawe. Alo munsi yo murongo ariko wumva ayo majambo yanje wese ntagire gute? Asa n'umuntu yagize gute? Ubwa mbere nta bwenge agira. Yubatse inzu yiwe ku musenyi. Manuka. Ibikurikira nshaka kubisoma. C'est la même chose. Ivyaje ku muntu ashikamye nivyo biza no ku muntu yihenda. Mube abakora ivy'iryo jambo. Ntimube gusa abaryumva bakihenda. Hari umuntu yumva ijambo ry'Imana akaca yibwira ibindi ngo hagiye Pasteur Eric aravuga yashatse kuvuga. No. Oya sinashatse kuvuga. Ndiko ndavuga nti vyemere. Hejuru y'ibindi birenze ibi nta yindi verbe ndiko ndakoresha. Vyemere yuko Imana ishobora kukugirira neza. Peu importe urugezo rw'ahantu ugeze. Peu importe ibintu uri kurabonesha amaso. Peu importe ivyanse, peu importe bitakunze, peu importe ivyo wagerageje. Hari ivyo wagerageje bikanga, hariho nabandi babigerageza bigakunda. Mugabo ni wendi kundabwira. Ni wendi kundabwira ubwira abantu kubera iki Imana jewe. Kubera iki Imana jewe. Mana none kubera iki jewe bidakunda. Byaramaze no kuviramo hari igihe wibwira yuko petite ari ikintu watakaje mu rugendo. Nigiki nakoze. Hari ibintu bandoze.
urazi iyo umuntu atabona ibintu Imana yatereza kumukorera akabona mwo ku bandi ndababwira uru rugendo rusaba abantu bamaze kwemera ibintu. Nukuri urugendo rwo gakiza umuntu ataremera neza hari ibintu bigorana muri urugendo, kuko urashobora kubona ibintu ukeneye ukabibona ingene bijyama bizunguruka muri bagenzi bawe, wewe wagerageza kwiraba ukaca ubwira ati none aba bagenzi banje bo bavyakira banyiyumviraho gute jewe. Birabaho umuntu wese ngaha munsi y'izuba arafise igihe ciwe, arafise igihe ciwe, arafise igihe ciwe, arafise igihe ciwe, arafise igihe ciwe. Kenshi ari igihe ubura ikintu wowe ugatangura kwikirpabiliza, ugatangura kwicira urubanza, ugatangura kwibwira ibintu n'Imana itari kirakubwira. Imana nje kukumuma wewe, Imana yambwiye ngo ndakubwire ngo si ivyo uri kuribwira n'ivyo Imana irimo. Imana iri kwijambo rivuga ngo emera yuko shobora kukugirira neza. Mbana rihebuye kuko nabonye ibintu vyo tuma ndabirabishije amaso, vyo tuma nihebura. Naho Imana yandobanuje amavuta hagati yabo tuvukana na papa wanje ahari, uwamdobanuje n'umuvugishwa Samuel niwe yasoko amavuta, niwe yari umukozi w'Imana ico gihe. Vyukuri uwandobanuje amavuta yariwe. Mugabo narahuye n'ibintu. Dawidi niwe mwami wa mbere ku isi vraiment. Dawidi yarabayeho kugendana n'Imana. Yaraciye yaragejejwe mu nzira zose zo kugendana n'Imana. Imana imucishino. Ibihe vyose yarabizi. Yarize kuronka, mugabo imbere yo kuronka yarize no gusonza. Yarabuze. Amen. Uri kuriyumvira kubona nk'umuntu nka Samuel azakubwira ngo ubaye umwami w'Abisirayeli, ntucumuba ubwo nyene. Imana ikakwigisha. Nonda kubwira Dawidi muramusoma, mugabo Dawidi yashikiriye ubwami bw'Imana. Bambe yashikiriye ubwami Imana yamubwiye. Hari urugendo yafashe vraiment. Yafashe urugendo rurero. Sinzi ikintu Imana yari bikeneye kumwigisha. Sauli Imana yaramwanse mugabo imugumizaho. Yaramwanse mugabo agumaho. Dawidi naye Imana ikamushingira yuko Dawidi ari umugororotsi, ari wameze. Yarabwiye Samuel, "Jisi ndaba nkuko abantu baraba." Imana yarashimye umutima wa Dawidi, mugabo ikibanza ciwiwe cyari mu wundi muntu. Hama Imana ntiyamukuramo. Dawidi araza urugendo rwo kugendana n'Imana. Arasonza, arahunga, arara hanze. Ariko isezerano rimubwira ngo Dawidi uzoba umwami. Dawidi uzoba umwami. Alo. Amen. Imana itangarije rero. Urabona ikintu ndiko ndavuga. Urashobora gusanga imbarutso yotuma ico kintu kikubako, ariko wemera n'umutima wawe neza ko kizoba. Ugasanga wamara kuvyemera birabaye. Mu gihe utari bwavyemereye ubikekeranya ko wibwire ko bidakunda, ugasanga Imana ntironse nakse y'ingene yobikora. Amen. Ndangirize kuri uyu murongo 30 umurongo wa 5. Aho nyene muri Zaburi 30 umurongo wa 5. Kuko uburake bwiwe ari ubw'akanya isasi, kanya gato. Ariko ubuntu bwiwe bwamaho igihe cyose umuntu agize gute. Ahantu hafise parti zibiri. Uyu murongo nyene mubona urimo ubuzima bubiri. Hatangura bavuga ngo kuko uburake bw'Imana ari ubw'akanya gato. Ariko ubuntu bwiwe, mwumvirize, kubabazwa, kubona ibihe bitaryoshe, kutabona ivyo umenga n'ivyo ushaka. Imana aje kubwira ngo meme si wowe wibwira ngo ni birebire, ni vy'akanya gato. Ni vy'akanya.
hama icyo kintu Imana witeze yakubwiye ngo emera yuko nzogikora niki gihe wumvise ibi bintu bikwereka yuko bitazokunda nibiriko birageza ukwizera kwawe, ariko inyinshi Imana igiye kukuzanira izo kunezereza wibagire neza yuko wigeze kubabara. Ibi kugira ngo ariko ubuntu bwiwe n'imbabazi ziwe vyamaho kubera iki? Vyereka umuntu neza yuko ca kindi wankenera ngiki narakiguhaye kandi uzokibamwo n'abawe bose. Amen. Uburake bwiwe ntibisobanura ngo kugushavurira, birashobora kuba ari igihe kiriko kiragushikako kidasa no kicimano icyo utari witeze yuko Imana itanga, nico bita uburake. Imana ishobora kuba yarekuye igihe kiza, apana kugira ngo ikubabaze, oya, kigutegure. Hari umuscientifique yanditse aravuga ngo meme nibihe bibi birazi navyo niko bitazokwama. Meme nibihe birabizi yuko bitazokwama, birabizi niko bifise umwanya wavyo. Ilifo kumenya neza yuko ivyo uri kuracamo uyu munsi ntibizokwama bihari. Hari umunsi mwene data, hari umunsi bizohera, kuko n'ivyo bihe navyo nyine birabizi neza yuko hari umunsi bizokuvako. Navyo nyine birabizi neza ko bitereza ku respect ijambo ry'Imana, birabizi neza ko ari vy'akanya gato. Parti ya kabiri, ukurira korarira umuntu mwijoro, uyo ni umunsi umwe. Ivyo bintu ukora bibiri biba mu munsi umwe, ngabo ibihe bingahe? Bibiri bikaza mu munsi umwe. Muri iryo joro nyene, ijoro urashobora kurukurarira. Kandi hari ibintu vyamaze kunyigisha vraiment. Bugi ijoro ritekeye ibintu vyinshi. Muze muraba abantu bagwara grippe cyangwa umuntu agwaye grippe aremba mu ijoro. Sinzi ikintu kiba cyabaye mu ijoro. Habiki murafise abana grippe urashobora kwirwa no mu gatondo atarana korora mu ijoro. Ijoro sinzi ngene rimeze. Mbwira mugenza mu ijoro ushobora kurira ngo mu gitondo urashobora kunezera. Mba rero aha niho nshaka, ni gute ushaka yuko unezerwa mu gitondo udashaka yuko urira mu ijoro? Kubera ko ubishaka. Emera urire mu ijoro kugira ngo mu gitondo ugire gute? Unezerwe, ntuhunge kurira. Siziko ari umuntu yumva arangaje ndiko ndavuga. Ibi biho ubona umenga ntibisa n'ivyo ushaka, ntubihunge. Hejuru yavyo atura ivy'Imana irikira kubwira. Kuko ivy'Imana irikira vuga ari ivyo bizotuma uhahuka muri ivyo bintu. Yesu ntiyatubwiye ngo duhunge umuzigo, oya. Ntiyavuze ngo icyo mwikorera ngo mugihunge, oya. Yavuze ngo icyo mwikorera kiraza kuguma ari cya kindi, ariko hejuru icyo mwikorera n'umutwe wanyu ndaza kubaha ingata. Mushire ingata. Ikirindi ko ndavuga kuri n'umugoroba naje gutanga ingata ituma ivyo ubona umenga bisa nuko vyo babiremereye. Hariho ingati wahutse, niryo jambo ry'Imana ishobora gutuma meme siri kurabibona hari ikindi kintu ushobora kwensera hagati bikaremuruka. Meme siri kurabibona, muze murabigiye cyose uri kurata uri vyizigiro witeze ku Mana, nivyo uri kurabona bice bigenda. Hari experience y'ikintu nabonye harana kivive nanjye naragikoze. Hari igihe ubishika umuntu akagukorera kikibi kikakubabaza, ariko kugira ngo kineshe bigagusaba yuko waturuti kanaka naho yambabaje ndamukunda.
urana kubivuga ngo ndamukunda, apana kuvuga ngo ndamukunda, ukabivuga ndamukunda n'umutima wawe, kumva yuko ari ikintu warekuye cya kintu cyari kukira kubabaza, n'ivyo yakoze byose bica bigenda, bica bihunga. Mugabo hari ikiguzi cyo kwemera yuko ugira gute, kumukunda. Ego ntushobora kunezerwa mu gitondo utarize mu ijoro. Ego emera amosozi atembe wihanagure, kuko ejo mu gatondo hari umunezero ukurindiriye. Ejo mu gatondo hari igitondo ciwawe kizagizanye umunezero. Amen, amen. Ukurira kurashobora kurarana n'umuntu mu ijoro, agasinzira, ariko mu gitondo akabona umunezero. Uku niko Imana ikora, uku niko Imana yishura abana bayo. Amen. Mba narihebuye iyo nashira umutima kuvyo ndiko ndabona, hari ibintu byari kunyemeza, nashira muri logique nkemera yuko nanje no kwihebura nkuko abandi bihebuye, ariko narahisemo kwizera yuko nzobona ukugira neza kw'Imana mwisi yabakiriho. Amen. Umuntu yumva yuko yiteguye kwatura ivyizigiro vy'ikintu yiteze, navyaguruke dusenga. Vuguruza, emeza, hindura situation n'ivyo ugira wature kuno mugoroba. Naho woba wavyiriwemo uyu munsi bikakunesha, kijya gihe wowe wiriwemo kiratandukanye n'iki gihe ijambo ry'Imana ryumvise. Uyu n'uwundi mwanya, iki n'ikindi gihe. Emeza ivyo ariko birakwemeza. Ego mwiriwe muranganiriza, niriwe mbona ibi, ariko Imana yambariye ngo ilfo ko nemera n'umutima wanje yuko ibintu ndiko ndabona Imana bifise ishobora kubikora mu ikindi kintu. Haleluya, amen. Emera, vyemeze, sinya, basir yuko Imana ishobora kubikora. Basir. Fata icemezo gisa n'umuntu yubatse hehe, ku rutare. Naho ho hejuru yo kukwemeza wobona imifunda, ubaka ku rutare. Komeza ku rutare, shishikara gushinga umuzi wawe ku rutare. Emera kuri n'umugoroba yuko Imana ishobora kukugirira neza. Emera bana, kwemera si ikintu ndiko ndavuga ngo coroshe, mugabo emera. Hari igisika ukwiye kumena, hari ikintu ukwiye kwemera yuko kivaho, ukumva yuko uhaye kaze ijambo ry'Imana hagati yawe n'icyo kintu. Biba ijambo ry'Imana, atura ivy'Imana ivuga, vuguruza wisunze ijambo ry'Imana. Imana yantumye ndakubwire ngo vyemange n'umutima wawe wose yuko Imana ishobora kukugirira neza. Kana gutumira uduze ijwi ryawe, fata umwanya wo gusenga. Atura ivyizigiro, vuguruza amajwi, vuguruza igihe. Atura ivyizigiro bihuye n'Imana yiteguye kugukorera. Atura ivyizigiro bihwanye n'ikiro kirakuzana muri aya masengesho. Atura, emeza, vuguruza ivyimviro bipfuye. Rema ivyimviro bishasha muri wewe. Igihe uriko urabona kirabizi neza yuko naco nyene kitazokwama. Haleluya. Wowe uri Imana ishobora vyose.
uri Imana ishoboye. Ndakwizera, ndakwizera kuri Imana ishoboye. Uri Imana byarambaye ko gusa nsanga nihenze, ariko ndazi kuri Imana ishoboye. Ndakwizera kuri Imana ishoboye. Ndakwizera kuri Imana ifise ububasha. Ndizera yuko uri Imana. Oya kaya de somende ya levo. Uri Imana y'ibihe. Uri Imana ishobora guhindura ibihe. Ijambo ryera ngo abagororotsi baragutakambiye, urabumva ubakura ko amagorwa yabo yose. Uri Imana iyihamagawe iza igatabara. Ndakwizera n'umutima wanje wose yuko uri Imana ishoboye. Mana, uri Imana ishoboye. Ndavyemeye, ndavyemera, umutima wanje uravyemera. Bironka ikibanza muri jewe. Nubatse ukwizera kwanje ku rutare. Nubatse ukwizera kwanje ku rutare. Peu importe imipfunda, peu importe isegenya, peu importe icoza kwiseka ku nzu ndiko ndubaka, ndayishinze ku rutare. Deyamande zokaya levosaya, dezobre makaya levosia, obesaya levosia. Kuko ufise umutima wizera, ubonerwa mu vyanditswe. Nico gituma ndiko ndatura, nico gituma ndiko ndavuga. Kuko uwizera aravuga, uwizera aratura, uwizera mushishikare kwatura ivyizigiro vyanyu, ntikunyiganyiga, kuko wasezeranye ari uwo kwizegwa. Ndizera, nico gituma ndiko ndatura. Ndatura ico Imana yashize mu mutima wanje. Ndatura icanzanye muri aya masengesho. Ndatura ico ndiko ndabwira Imana. Ndizera yuko nzokibona, ndizera yuko nzokibona. Ndafise ivyatuma nihebura, ndabiravye ndabibona, ariko amaso yanje y'impwemu ariko arabona ibindi. Ivyo amaso ariko arabona yo mu mpwemu nivyo bintera kwatura, nivyo bintera kwa kayarebonde zobe shaka yalevo mande zobre kata yale remande kayalevosia, remande koyalevosia, bezi kayalevosia, makatayaze obeshaka. Igihe canje ntigisa n'igihe c'uwundi. Igihe canje ni rudende. Igihe canje nta numwe dusangiye igihe. Hari igihe canje cyo kunezerwa, hari igihe canje c'umunezero, hari igihe canje cyo guhimbazwa. Ayalevo sikanta yalevo mande yalevo sika yalevo. Nabonye umuganwa yururuka ifarasi, mbona umugurano aduze ku ifarasi. Mwene data, ibihe bigenda bikuranwa, ibihe bigenda bikuranwa. Hari igihe cawe, hari igihe cawe. Emera iyo nda uyitware, kuko uzoyivyara, urashobora kuyivyara. Emera ibise uno mugoroba, wemera ibise vyo kuvyara. Nivyo bituma umwana aryoha, nivyo bituma umwana aryoha, nivyo bituma umwana aryoha umaze gushikana. Oh, wa munyamasezerano, emera ibise kayale, kuko ibise bifatanye n'inda yose. Ibise bifatanye n'inda yose. Ukurira korarira umuntu, ukurira korarira umuntu kurashobora kurarira muri iri joro. Uyu mwanya rashobora kuba ari ijoro riri iwawe, ariko nagomba nakubwira ngo hari igitondo kije c'umunezero, hari igitondo kije c'umunezero, hari igitondo c'umunezero, hari igitondo c'umunezero. Ibi nivyo ntibuka bikantera ivyizigiro. Kaya levosia manda ya levosaya. Mwabihe bibi ndababona, ariko hejuru yanyu ndatura ijambo rizima. Ndabatura ku ijambo rizima. Kayande zobre makaya levosia, bayande zobe kantaya levosia, mando zakaya rebosika, mantaya levosika ya levo, maya levosaya ndesia.
mba narihebuye. Iyo ntizera, ndizera yuko nzobona ukugira neza kw'Imana. Ndizera yuko nshobora kubona ukugira neza kw'Imana. Ndizera yuko Imana izogira neza ubugingo bwanjye. Peu importe umutwaro wose wowe ukuremereye, Imana irikiraza. Kayande sobedia atura remu buzima, rema ivyizigiro, rema ikintu gishasha, kuko urupfu n'ubugingo biri ku bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazoga ivyo gwamye. Reka ururimi rwawe gwame ivyamwa, niwemerere ururimi rwawe gwame ivyamwa. Uno mugoroba niwemerere ururimi rwawe gwame ivyamwa vy'ivyo uri kuratura. Emerera ururimi rwawe, rema ivyamwa ku rurimi rwawe. Dayaleba santa yalevosia, mbana rihebuye. Iyo ntizera ko nsobonera ukugira neza kw'Imana. Mbana rihebuye. Mana, aho ngeze uyu munsi hariho amajoro nabonye, ariko ivyizigiro vyansumbiye amajoro. Kayalevo santa yalevo, warabaye Imana yo kwizegwa, warambereye umwizigirwa gitandara. Hallelujah. Hallelujah. Maya rebosika. Kurira korarira umuntu. Ukurira korarira umuntu. Ukurira korarira umuntu. Ariko kurabizi neza ko igitondo ari umunsi w'umunezero. Ukurira ni kwinjira mu gitondo. Ukurira ni gushora kwinjira mu gitondo. Kurabizi ko kufise igihe cyako. Nahawe ho gusinzira muri uko kurira. Sinzira, emera usinzire. Emera wugara amaso. Kayanta yalevosi. Mekayande soya. Emera yuko Imana ishobora kukugirira neza. Emera yuko Imana ifise umugabane wawe. Emera yuko Imana ifise ivyawe. Emera yuko Imana irikiraza ku nzira yawe. Emera yuko umunsi ugenda uhera, ariko utera intambo yo kwinjira mu gihe cyawe. Vyemere, umugwanizi ntaguhendesheje amaso, akwereka ibihe vy'akanya gato, ibihe bidashobora kwinjira muri gitondo. Hari uwundi munsi uri kuraza, izuba rirashobora kurasa. Ego ijoro rirakuze, ariko bugira buce. Ego ijoro rirakuze, ijoro rirakuze kandi riraremereye, ariko bugira buce. Ntirishobora kuguma ari ijoro, igitondo gitegerezwa kuza. Ntirishobora kuguma ari ijoro, igitondo kiraje. Haleluya.
gihe kimwe najyaga nibaza ku magambo meza wambwiye akantangaza. Ijoro rimwe nkaseka ariko irindi nkarira, we ukanyihorera. None urabikoze, ndavyemeye ndabibonye. Usohoza ico wavuze, nubwo jewe ntakiranutse. arukurira kwararira umuntu, bwaca impundu zikavuga. narukurira kwararira umuntu, bwaca impundu zikavuga. Haleluya. Oh, oh. Ariko nareba uko meze, ntanashekereza ivyo uvuga, nkabona bitazabaho. inshuti zanje, inshuti zanje zimvaho, n'umuryango wanje ntiwanyumva, bagira ngo naravangiwe. urabikoze Mana, urabikoze, ndabyemeye ndabibonye. usohoza icyo wavuze, nubwo jewe ntakiranutse. zavuga hose, wino zavuga hose yukugira neza, ukura kucavu. zavuguruza abakuvuga nabi, vuge kugira neza. urukundo ni wewe, imbaraga ni wewe, ibyishimo ni wewe, vyirato vyanje ni wewe, ubutunzi bwanje ni wewe, munezero wanje ni wewe, vyirato vyanje ni wewe, gakiza kanje ni wewe, munezero wanje ni wewe. none urabikoze, ndavyemeye
ndabibonye. Ijoro ryiza. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur, joyeux anniversaire, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Pastor. Happy birthday to isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza, Pastor. Isabukuru nziza. Niyo mpamvu mwasubiye kuri pekingi.